Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora byose, ndasenga kubw'uyu mwene data ugiye kumva ijambo ryawe riramubaka kandi riramukomeza, ko rimusanze ntabwo ariko rimusiga, mu izina ry'umwami Yesu, amen. Turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro, haracariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, haracari ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wagera ku nzozi zawe, haracari ivyizigiro ko wavyara ukonsa ugaheka nk'abandi, haracari ivyizigiro ko wagera kuvyo abandi bagezeho. Mana yacu nirobanura ku butoni, ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. Haracari ivyizigiro ko rujya rugendo rwawe rwacamwo, haracari ivyizigiro ko wakora mariage, haracari ivyizigiro byo gutera imbere, haracari ivyizigiro nshuti yanje utarapfa ni wihebure. Imana yacu ikura hasi gashira hejuru kandi cinzira aho zitari. Imana ikugiriye neza nshuti yanje. Tugiye gufata umwanya wo gusenga kubwawe ufise umutwaro, nawe ufise ubugwayi butandukanye. Ndumva ari Imana igiye gukora mu buzima bwawe, ndumva ari umumarayika Imana igiye kurungika mu buzima bwawe, agiye gukiza ubwo bugwayi bwari kuri wewe, agiye kuzana inyishu impinduka mu buzima bwawe. Imbere yuko dufata umwanya wo gusenga, reka twumve ijambo ry'Imana mu Vyakozwe n'Intumwa ibice 12 umurongo wa 11. Teme yaho canke ijambo ry'umutwe ryaho riravuga ngo umumarayika akiza Petero Herode. Imana idutabare cyane. Ngakenge kagarutse Petero aribwira ati, noneho menye vy'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akanyiza ukuboko kwa Herode, bo nivyo ubwoko bw'abayuda bwari bushamaje vyose. Imana ihabwe icubahiro. Aha ni mu gihe Paulo canke Petero yariko arabwiriza ubutumwa bwiza. Amaze kuba ariko arabwiriza ubutumwa bwiza, Petero arafatwa arafungwa. Amaze gufungwa na Herode, noneho Herode wari umugenzo wiwe, igihe cyose mu misi mikuru y'abayuda yabarekuriraga umuntu umwe akicirwa mu maso yabo. Uwitwaga Yakobo intumwa yari yafashwe aricwa, maze ishengero rirahora iraceceka. Noneho bafashe Petero, ishengero yavuga toya, ibi byo ntabwo bishoboka, ibi byo ntabwo twabyihanganira. Ngishengero rifata umwanya ngo risengera Petero kugira ngo Imana ibashe kumukiza mwibohero. Ishengero rirasenga, riravuga ngo Yakobo yaragiye, turabyemera, yaragiye turihangana, ariko Petero we ntabwo ahangaha two kwihangana, dutegerezwa gusenga mpaka Petero akuwe mwibohero, akuwe muri gereza yararimwo. Birivuga ngo Petero agejejwe muri gereza, ngo bashira abasirikare 16 bo kumurinda, ndetse bamubohesha iminyororo. Ngariko marayika w'Imana amanukira muri ryo bohero, ntiyirirwa araca ku miryango, ahubwo amanukira aho nyene. Hari marayika rero Imana igiye kurungika mu buzima bwawe kugira ngo abohore ubuzima bwawe, abukure mu minyororo y'abadayimoni, abukure mu minyororo y'abarozi, abukure mu minyororo Satani yari yarabohesheje ubuzima bwawe, ngo ntutere imbere, ntugira ahantu ugera, ntiwubake urugo, ntukorera Imana, ntuvyare. Iyo minyororo hari marayika aje kuyicagagura. Iryo bohero hari marayika Imana irungise kugira ngo abashe kuri kuvanamwo. Birivuga ngo akihashika iminyororo ihitira cagagurika. Ndabona hari abantu iminyororo ibaboshe ku maboko no ku maguru itanguye gucagagurika. Ndabona hari abantu bitambara vyari ku maso vyabazibiraga ntibabone ibyiza, ivyo bitambara byatanguye kuvaho. Ndumva hari ubushobozi, ndumva hari imbaraga Imana irungitse ku buzima bwawe kugira ngo zibashe gucinzira aho utari kurabona inzira. Ibintu vyari vyarase mu buzima bwawe bigiye gukunda. Petero amaze kuva muri gereza ntabwo yavyemeraga, yibazaga ari mu nzozi, yibazaga ari mwiyerekwa. Noneho ngakenge kagarutse aza kumenya ko Imana yarungitse marayika kugira ngo atabare ubuzima bwiwe, kugira ngo abashe guhindura ubusa ivy'ubwoko bwabo byari bushamaje, byari biteze kubona Petero ariko aranyongwa. Hari abantu biteze kubona wapfuye wirukanywe mu nzu, hari abantu biteze kubona rujya rugendo rwawe rwase,
abiteze kubona wabyariye iwanyu, arabiteze kubona wataye agaciro, harabiteze kubona waguye wasubiye inyuma, ariko bazabitegereza babibure. Ko niko Pawulo yakomewe n'inzoka ngo abantu baguma bareba bavuga ati uyu mugabo n'umunyabyaha, uyu mugabo agiye gupfa, uyu mugabo agiye kubyimba. Ivyo byose barabirindira ngo babibuze bahindura ivugo, bavuga ngo bwa bundi ni Imana. Ndumva nawe bagiye guhindura ivugo bitewe n'ivyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Arabakubona umuntu asuzuguritse atagaciro afite, ariko Imana igiye kuzana agaciro ku buzima bwawe. Imana igiye guca inzira utabonaga inzira, Imana igiye gukwemeza abatakwemeraga, Imana izanye impinduka mu buzima bwawe. Kura amaso ku bantu yashire ku Mana. Aho Petero yari yamaze kwiheba, yari yamaze kwiyebura, nta nzira yabonaga, ntiyabonaga ingene yova muri iyo gereza, yumvaga ari uwo gupfa. Yari yataye umutamana, n'impuzu zari zamuvuyeho, n'inkweto yari yataye, azi ko buca yicwa. Ariko iryo joro Imana irungika marayika. Hari marayika Imana igiye kurungika mu buzima bwawe. Hari marayika agiye kora abaregi bakaya, agiye gucagagura imigozi ya karonda yakubujije gutera imbere. Hari marayika Imana irungitse agiye gukuraho akaribi bari warashingiwe ngo nihagira ahantu ugera. Hari marayika agiye kurungikwa mu kazi kawe kugira ngo akureho iyo nyatsi n'iyo mifumo. Hari marayika agiye kurungikwa kureho utabyara, agiye gukuraho ubwo bugumba. Hari marayika agiye kurungikwa kuri barya abantu batakwemeraga kugira ngo babashe gukwemera. Birivuga ngo Yosefu yibwira mu mutima guheba Mariya ngo kubera yari asanze atwite, ariko ngakibyiyumvira marayika aramanuka aramubwira ngo we wihebe umugore wawe, yari yamaze kumwanka yamuhevye. Mariya ari mu gahinda no mu marira avuga ati ariko Mana, abo wabaye inda, none reba n'umugabo wanje aranyihakanye, reba na fiyanse aranyihakanye. Mana irungika marayika. Mana yumvise amarira yawe. Hari marayika amanutse kugira ngo akuvane muri ayo marira. Hari marayika amanutse kugira ngo akuvane muri ubwo bugwayi. Hari marayika amanutse kugira ngo akuvane muri ayo madeni. Hari marayika Imana irungitse kugira ngo akuvane muri ubwo busiribateri. Hari marayika Imana irungitse kugira ngo akuvane muri ubwo bushomeri. Hari marayika Imana irungitse muri zirya dosiye zawe. Hari marayika irungitse. Usomye ibyakozwe n'intumwa 10 birivuga ngo Koroneli ariko arasenga ngo Imana imurungikira marayika araza aramubwira ngo gusenga kwawe kwarumvishijwe, ubuntu bwawe n'ibikorwa byawe byarumvishijwe. Hari marayika agiye kuza ku buzima bwawe, agiye kuzana message y'ihumure. Hari abantu baguciye intege bakubwiye ngo nibishoboka nibikunda, ariko marayika agiye kuza n'ihumure ku buzima bwawe. Ivyo bavuze ngo nibishoboka agiye kuvuga ko bishoboka, abikorere mu maso y'abantu. Masutarabadeya bavuze ngo iyo ntwara nikira, n'abantu babivuze, ariko Imana ni Imana ishoboye byose. Sinzi ikibazo urimo, sinzi ahantu uri, sinzi gereza urimo. Buriya gereza ni nyinshi. Urashobora kuba muri gereza y'ibibazo, gereza y'ubushomeri, gereza y'ubugumba, gereza y'amadeni, gereza y'ubugwayi, ukagendana ubugwayi budakira, ubugwayi runaka. Iyo nayo na alabasundeleboria ko nako nagasho, ariko reka marayika w'Imana agukure muri ako gasho mu izina rya Yesu. Ndumva nosenga Imana. Data w'ubwiza budasanzwe, Mana ushobora byose, Mana ukindura ibihe n'amateka n'amazina, ndaguhamagaye kubw'aba bene data. Reka marayika wawe yoherezwe mu buzima bwiwe, yoherezwe muri buno buzima bw'uyu mwene data, kugira ngo abashe gucagagura iminyororo yari yaraboshe akazi kiwe, yari yaraboshe iterambere ryiwe, iminyororo yaboshe urugo rwiwe, iminyororo yaboshe uruvyaro rwiwe, iminyororo yaboshe iterambere rye. Nicagagurike mu izina rya Yesu Kristo. Imiryango yari yugawe ku buzima bye, reka yuguruke mu izina rya Yesu. Agasho kose yararimwo nagakugwemo mu izina rya Yesu. Inzira ziyugaye n'iziyugurure, ibiboshe n'ibibohoke mu izina rya Yesu. Ndatuye mariage nziza kuri uyu musore, kuri uyu mwigeme mu izina rya Yesu. Ishusho bamwambitse itariye, mbaraga z'Imana ziyivaneho mu izina rya Yesu. Ivyo kwankwa birahagaze mu izina ry'umwami Yesu. Akarembe bamushingiye ngo ntazarongogwe, ako karimi gakuweho mu izina rya Yesu. Alebo shate aho baboheye ubuzima
buzima bwe turahamukura mu izina rya Yesu. Turarungisa ubushobozi bw'Imana, turarungisa umuriro w'Imana uturira ibikorwa by'umwijima, uturira ibikorwa by'abadayimoni. Buri kintu cyose Satani yari yarakoze ku buzima bw'uyu mwene data kirahindutse ubusa mu izina rya Yesu. Iyi ndwara nimuveho, iyi ndwara nimurekure mu izina rya Yesu. Turacagagura iminyororo imigozi, turamenagura ibicaniro by'abadayimoni, turamenagura ibicaniro by'abarozi, turahindura ubusa imigambi ya Satani ku buzima bw'aba bene data. Iyi ndwi turatuye amagara meza, turatuye ukuja imbere, ukuroranirwa. Reka ino ndwi mu izina rya Yesu marayika agenderera ubuzima bwabo, akingura imiryango yari yugaye, yimura imisozi yababujije kugera mu masezerano mu izina rya Yesu. Iyi ndwara nimurekure, indwara ya kanseri nikamangane mu mubiri wiwe, aya masigo nakomere mu izina rya Yesu. Ubugumba nibuhagarare mu izina rya Yesu. Infection nikamangane mu izina rya Yesu. Yakira amagara meza, ino sumu yariye nikamangane mu mubiri wiwe, ihinduke vitamine A na B na C mu izina rya Yesu. Hepatite A na B na C nikamangane mu mubiri wiwe, yigute nikamangane mu izina rya Yesu. Igitero cha asima gikamangane mu mubiri wiwe in the mighty name of Jesus. Ndirukana imhemu yose ihumanye yateye ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Ndirukana amaganya, ndirukana amarira, ndirukana buno bushomeri, ndirukana no madeni kuri uyu mwene data. Haguruka Mwami umwishurire ahatabonaga izira, uhakizira umushahara ntuzamugwe. Natuye promotion hejuru ubuzima bwe, ibimugwanya nawe ubigwanye, ivyamuhagurukiye umwene data nawe ubihagurukire mu izina rya Yesu. Abarozi bari bamukikuje nabambuye imbaraga, nesheje agaciro ibikorwa vyabo, imitego bari barateze nyikuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Reka ukuboko kwawe kubasunikira mu masezerano. Alebo shakita noshke nimando. Reka ukuboko kwawe kubavane mu mwijima, kubazane mu muco. Izari vyarase mu buzima bwabo reka bikunde, inzira zari zariyugaye reka ziyugurure, ibitashobokaga reka bihinduke ibishoboka. Baraga zawe reka zibakorere, baraga zawe reka zizane impinduka hejuru y'ubuzima bwabo. Utavyara navyare mu izina rya Yesu. Navyara abahungu n'abakobwa, nazibuye inonda, aya matrompe ndayazibuye mu izina rya Yesu Kristo. Natuye umugisha wo kuvyara abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu. Ubakeneye guhindurirwa ngavyara abahungu mu izina rya Yesu. Ndaturiye itura agiye gutwara inda y'umuhungu mu izina rya Yesu. Unawakeneye umukobwa, ndaturiye ituro arebo shakita inda aremondo izabe y'umukobwa mu izina rya Yesu. Natuye impinduka in the mighty name of Jesus. Uyu mwene data ukora ku mafaranga ntabona ahantu anyikiye, iyi nyatsi ndayikuyeho, iyi mifumo ndayikuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Mana y'ubwiza budasanzwe, Mana ukora, Mana ukiza, aya maso nakire mu izina rya Yesu. Uyu mutwe nukire mu izina rya Yesu. Uyu musonga nukire mu izina rya Yesu. Iyi paralize nimurekure mu izina rya Yesu Kristo. Karovoria masika tandegeboria rika yabasota kamando mu izina rya Yesu. Turatuye ubutabazi mu izina rya Yesu. Naronka akazi remondo alamande reka runde n'abakomeye. Ndatuye igikundiro hejuru mwene data atarafise ukwemegwa, yakira ukwemegwa muri societe. Abatamwemeraga bamwemere, zari impinduka ramando zakitaga bareri basate. Neza yawe Mwana reka igaragare hejuru ubuzima bwabo. Urakoze kuhinduye ivyasi guhinduka, urakoze kukijije kandi utabaye. Urugo rwari rwiye gusenya ukugubake urukomeze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Uyubatse inzu ariko arasaba ibikoresha irangize, yakire bino bikoresho mu izina rya Yesu irangize. Urakoze Mwami Imana, ndagushimiye ukoze ibidasanzwe hejuru ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Mana itabaye ubuzima bwawe, Mana ikijije ubuzima bwawe. Birashoboka urifuza kubandanya usenge, gufise umutwaro runaka, ufise inzozi warose zirakuzazanira. WhatsApp yacu ni +257 65 57 339. Niyo nimero mushobora guturonderaho. Imana ibahezagire cyane. Mwari kumwe na Apotre wa Kristo Glory Shine. Turabakunda cyane.